Ndabaramukije mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa mu kibano. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka mbakengurukire rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu c'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu kure mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu y'iki gitondo, amakuru menshi cane, amakuru atandukanye, amakuru abazindutse avugwa akaba ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye kandi zikurikira. Aho tuza kunyarukira muri politiki ngaha mu Burundi tukarabira hamwe ibiriko birahavugwa, turaza no kunyarukira muri Eklezia Katolike nyuma yuko Eklezia Katolike ngaha mu Burundi yiyamirije ivyavuye mu matora y'abashinga amateka yo kwigenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka, aho ndetse banavugaga ko aya matora yabayemwo ubusuma ntangere. Biyamirije cane ivyavuye mu matora ahabwa ko umugambwe umwe rudende uri ku butegetsi wa CNDD-FDD woba warivye amajwi. Eklezia Gatolika rero yaravuze cane yiyamiriza ivyavuye mu matora, mwaravyumvise cane ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Valentin Ndayishimiye yabigarutseko. Kuri ubu rero Eklezia Gatolika yaraye igize ibirori vyose turaza kubigaruka ko turabire hamwe ivy'ivyo birori, ese ivyo birori bisigura iki, turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Turaza kandi kunyarukira muri politike turabire hamwe ivyaraye bivuzwe aho ngo hagiye gutunganywa intwaro hisunzwe indinganizo nshasha haba mu ntara ndetse no mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi. Turaza kubirabira hamwe uko bihagaze. Naho mu ntwaro turaza kurabira hamwe ko ibiriko biravuga ko kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 7 mu Kakaro uyu mwaka wa 2025 habaye inama idasanzwe yahuje umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse ndetse n'abayobozi batandukanye harimo ndetse baburamatari b'intara zitanu shasha, abahora ari baburamatari n'abamustanteri bahora mu ndinganizo ya kera. Turaza byose kubirabira hamwe, turabira hamwe ivyo byavugiwe muri iyo nama vyose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka rero mbakengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido agira here biriko biravugwa ngaha mu Burundi. Turabira hamwe mu bijanye na politike aho ngaha mu Burundi hagiye gutunganywa intwaro hisunzwe indinganizo nshasha haba mu ntara, mu makomine ndetse yose agize igihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse kuri uyu wa 7 mu Kakaro uyu mwaka mu kiganiro cari gihuriwemwo indongozi zitandukanye z'igihugu hamwe ndetse n'abamenyesha amakuru batandukanye. Mu ijambo ryiwe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse yashikirije ingene ngo bagiye gutunganya intwaro hisunzwe indinganizo nshasha haba mu ntara haba mu makomine agize igihugu c'u Burundi. Yagiriye ko akeza abayobozi b'amakomine n'abamustanteri hamwe ndetse n'abayobozi b'intara baburamatari baraye bizewe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Valentin Ndayishimiye, aho ndetse yanabamenyesheje abari bahasanzwe ko badakuwe ariko ngo bagiye kuronswa ayandi mabanga. Martin Teretse yavuniye akaguha indongozi nshasha agira ati ntimugiye kuba indongozi zisanzwe ariko mugiye kwerekana ishusho nshasha y'intwaro mu gihugu c'u Burundi nk'uko bitegekanijwe mu mabwiriza mashasha. Yashimiye kandi baburamatari b'intara bari basanzweho ku myaka 5 bari bamaze barongoye intara hamwe ndetse n'abo bamustanteri b'amakomine bariko bararangiza ikiringo cabo, aho avuga ko bari bafashije gushika kuri izo mpinduka tugezeho uyu munsi. Martin Teretse kandi akaba yarangije asaba indongozi nshasha
haba ku rwego rw'intara canke amakomine kuzotunganiriza abenegihugu bataravye nkunzi. Avuga ko ariko bazofashanya bose hamwe ndetse ngo basenyere ku mugozi umwe nk'uko yabitomoye. Naho muri Ekleziya Katolika ngaha i Bujumbura abatiwe mu busaserodoti basabwa ngo kurushirizwaho kuba abagenzi ba Yezu. Ekleziya y'i Bujumbura kuwa gatanu mu gakaro y'umwaka yiriwe mu kanyamuneza ko kugabana abasaserodoti bashasha 9, abadiyakoni 12, abakorezi 12 ndetse n'abasomyi 10 batiwe muri ayo mabanga na nyenicubahiro Musenyeri Gervazi bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru w'i Bujumbura. Urwo rubanza rwabereye ku kibuga c'inkino c'ahitwa mu Ruyange mw'isare mu ntara ya Bujumbura, Paroisse Rushubi yitiriwe umweranda Francisco Xavier, ikaba kandi ariyo yabereyemwo imigirwa yose ijanye n'itangwa ry'iryo sakaramentu ry'ubusaserodoti. Nk'uko ijambo ry'urufatiro ryamurikiye urwo rubanza yagira riti: si nk'ibise abasuku n'abise abagenzi banje. Tukaba ari muri Yohani ibice 15 umurongo wa 15 n'umwepiskopi mukuru. Ni aho nyine yashingiye ko abo batumwa ngo bashasha b'umukama batogarukira gusa kukuba ngo abasuku, ahubwo ngo boshika ku rugero rwo kuba abagenzi ba Kristo ndetse no kumuronderera abagenzi, kuko ngo mu gusangira umutima nawe ari naho ngo honyene bashobora ubutumwa ngo bahamagariwe gushikiriza abantu urukiza. Imana ngo ntibahamagarira gusa kuba abakozi mu murima wayo ngo bayifashe mu vyimurwa, kuko ivyo gusa bidahagije, ahubwo ngo nyabuna ngo boshika ku rugero rwo kuba abagenzi ba Yezu umusaserodoti mukuru, kugira ngo buke buke ngo aje arabigisha kuba nabo abasaserodoti bamwigana. Bikarinda kandi uwatowe kuba umukozi mu nyakazi canke umucangiro yironderera inyungu gusa akura muri ako kazi. Ukuba abagenzi gupfapfe ba Yezu ni ukuvuga abantu baronderera kunga ubumwe na Yezu, gusangira nawe umutima kugira ngo musigare mubona ibintu kumwe ndetse nawe abibona, gutyo ngo mushobore gukora nk'uko we wenyene yakora. Niko ubwo uwo mwepiskopi mukuru yasiguriye iyo mvugo. Nanone ngo kugira umutima umwe na Yezu mu kumubera umugenzi ngo nivyo biha ingoga umutima, bigatuma ndetse na yamanga abona igikenewe kandi akagikora ataruhuka. Naho muri komine Rumonge ho butanyerera mu kurorera ko abasitanteri b'amakomine mashasha bashirwaho, umunyamabanga nshingwabikorwa niwe abazwa ubuzima bwa komine. Abenegihugu bo mu makomine ya kera ya Rumonge, Buyengero na Burambi basabwa kwitura umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine ya Bubutse, ya Rugo, ya Rumonge, Ndayirukiye Emeline, aheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo abasinyire impapuro zitandukanye bahora baronderera mu makomine yabo. Ni umuco watanzwe mu nama yo kuri uyu wa 7 mu gakaro y'umwaka yahuje umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse, hamwe ndetse n'izindi ndongozi mu ntara no mu makomine yahora mashasha. Muri
muri iyo nama hatomowe neza ko muri kino kiringo hataraboneka abamusitanteri bashasha. Umunyamabanga nshingwabikorwa ariwe abazwa ubuzima bwa komine Rumonge yo mu ntara ya Burunga, igizwe n'amazone 13 ariyo Rumonge, Kizuka, Minago, Gatete, Buruhukiro, Kigwena, Burambi, Buyengero, Maramvya, Mariza, Muzenga, Rusabagi na Mudende. Umugwa mukuru w'ikomine ukaba ari mu gisagara ca Rumonge nk'uko bitomorwa na zimwe mu ndongozi mu ntwaro. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 7 Mukakaro habaye inama idasanzwe yahuje umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse n'abayobozi batandukanye, harimwo baburamatari b'intara zitanu shasha, abahora ari baburamatari n'abamusitanteri bahora mu ndinganizo ya kera, hamwe ndetse n'abanyamabanga nshingwabikorwa ba komine 42 bashasha. Intumbero y'iyo nama ikaba ngo yari iyo kurabira hamwe ingene intwaro nshasha igiye gushirwa mu ngiro yisunzwe ibitegekanywa mw'ibwirizwa by'igenekerezo rya 16 Ntwarante umwaka wa 2023 ihinyanyura indinganizo y'intara n'amakomine mu Burundi. Hari haruhande yo gushimira ora mu mabanga ku bukerebutsi n'ubwira bagaragaje mu kuyobora igihugu na cane mu bihe vy'amatora, umushikiranganje Martin Teretse yabahumurije ko atawosimba umutima ngo igihugu c'u Burundi ni icacu twese, ni ic'abarundi bose. Aca abamenyesha ko ibiti bihari ari byinshi atavyo bazomara, kuko ngo arebye ukungene amategeko n'amabwirizwa ibibanza ategekanya bazohava basanga nabo bashaka profile babaye bakeya mu gihe hakenewe benshi cane nk'uko yabitomoye muri ico kiganiro. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe makuru ariko tubashikiriza makuru y'iki gitondo tubaye tuyasozere ngaha. Turaza gusubira makuru araza kubagezwe ko mwibuke gufyonda suivre, s'abonner ndetse na partager kugira muze muraba mbere kubona makuru n'ibiganiro tuba tubandanya kwashikiriza umwanya n'umwanya kuri Mbonesha kure yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV. Mbonesha kure ibashikiriza makuru n'ibiganiro byabigezeho kandi babyakurwa amatohoza. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangere ryo kuba twari kumwe namwe mwanya wacu mukunda kandi mu gukunda amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza 5 kuri 5.